mwakoze guhitamwo gutega mbiri amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio haguruka kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 2022 ndamukiza 2026 reka mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya dondo tuyembaza umutima nije ndi kuri micro mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Aubin Felix Rankunda ingingo amakuru ahagaze ko nizi zikurikira. Amatora y'abarundi araba barundi nibo bayemeza canke bakayahakana nta wundi afise uburenganzira bwo kuyahakana. Umukuru w'igihugu niwe yabishikirije. Bamwe n'abandi mu bavyumvise bavuga ko yakebuye abarundi kugira bumve ko bakwiye guhaguruka bagahabuza demokarasi yamaze guhambwa na CNDD-FDD aho yatse ijambo abanyagihugu. Abatoza kori batatu mu Kirundo bagirizwa kunyonyeza itunga rya komine. Bamwe mu banyakirundo bavuga ko abategetsi banyonyeza ngo n'abatwagwa babo ngo ntiboreka kunyonyeza. Intwaro y'abanyonyezi ngo ikwiye gusezererwa. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro iganuke kazi. Ndasubiye kubaramutsa. Amatora y'abarundi na y'abarundi si ay'abanyamahanga. Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa 2022 ndamukiza 2026 ku kibuga Ingoma Igitega mu nyigisho zatangujwe zijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu ryo mu 2027. Kubwa Ndayishimiye abitwara mu mahanga nk'uko vyigeze kuba inyuma y'amatora yo mu 2015 aho umuhisi Perezida Nkurunziza yitoje abanje guhonyanga ibwirizwa shingiro naco bivuze. Abanyamahanga ngo ntibazoza gushira mu ngiro amategeko yo mu Burundi nta burenganzira babifitiye. Bamwe n'abandi mu bumvise ayo majambo y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye bavuga ko yakebuye abarundi. Kuva CNDD-FDD itunganya amatora ngo yagumye ikora ibishoboka byose ikayiba igamije kuzoshika kwihangiro ry'uko uwo mugambwe usigara ari wonyene mu gihugu aho warishitseko mu mwaka uheze wa 2025 wiha intebe zose mu bashinga amateka, mu bakenguza amateka, abastanteri n'abajenama b'imitumba. Abo banyagihugu bagafatira ku vy'umukuru w'igihugu Ndayishimiye yashikirije mu gusaba abarundi gutahura ko nimba bipfuza demokarasi ihijambo umunyagihugu bahaguruka bonyene bayihabuze kuko yamaze guhambwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. ngo nibumve ko atabanyamahanga bazoza guhabuza iyo demokarasi abarundi bakeneye mu kibanza c'abarundi. Ninete Nancy Mutoni tumubaze ivyiyi nkuru. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye avuga ko imwe mu ngorane abarundi bafise mu bijanye n'amatora ngo nuko bibwira yuko amatora abaye mu Burundi abanyamahanga bategerezwa kuyemeza. Abarundi bemeje ibyavuye mu matora na ONU ntishobora kuyahakana. Kurikira Evariste Ndayishimiye. Ingorane zindi dufise nuko umenga amatora y'abarundi n'ay'abanyamahanga ngo abanyamahanga bonganya abanyamahanga bategereza kuyemeza. Ninde yakubwiye ko amatora y'abarundi yemezwa n'abanyamahanga? Yemezwa n'abarundi nyene. Mugakubera twamenyeye mukoroni ko ntabona abafaransa barabatumira ngo nimuze kugira ngo observation y'amatora gaye irarigera babatumira. Tagumenga twigiriye amatora iwacu dutegerezwa oni yemere none iyase tugarundi twemera ingorane n'izi ingorane zirihe ziturabera amahanga twe turaba abarundi. Mw'ijambo ry'umukuru w'igihugu yabandanije avuga ko hari ibihugu bitigera bija mu matora hakaba n'ibindi bidaharura ibiringo ariko duhurira mu nama za ONU bakibaza uko biba vyagenze. Ariko abarundi iyo bagize amatora ngo uza wumva ngo ONU ntizovyemera. Ndayishimiye yamenyesheje ko amatora ari abarundi bayemera canke bayahakana. Ivyo yabishimangiye avuga ko amatora ari ikimenyetso nyakuri cyo kwikukira kandi ko abarundi ivyo bemeje atawundi afise uburenganzira bwo kubihakana.
umukuru w'igihugu yagiriye ko akebura abarundi aho yashimangiye ko atamunyamahanga arekuriwe gutora amategeko agenga ikindi gihugu yamara igihugu cyose ngo gitora amategeko bivanye n'uko kibayeho abitwara mu mahanga kubera amatati y'amatora batumwanya. hari ibihugu bitigera biza mu matora ko mbona muri oni duhurirayo kandi batigera baza mu matora. hari ibihugu badaharura ibiringo ko n'amagora duhurira muri oni mugabo ukazibona urumva ngo tutagize uku ngo abazungu ntibazovemera ahubwo vuga uti abarundi ntibazovemera kuko niza abarundi amatora niko kwikukira nyakuri nayiwacu nitwebwe tuyemeza kandi twemere nta n'umwe ashaka kwibeshuza n'ingene igihugu gitwagwa kandi abarundi mbega bakebura cyangwa murambaza mbega umunyamahanga afite uburenganzira bwo gusuzuma amategeko y'u Burundi ko igihugu cyose cyitorera amategeko ajyanye n'ingene kibayeho ukaza wumva umunyamahanga wibwirizwa shingiro ryanyu ari baba kwikikora ikiwacu n'abari ikiwabo. hari abantu muranza mbona bongeye kwitwara ngo mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ndetse n'ababaza ntimbaraga abacamanza barashobora kuza kugira interpretation ya code penale y'u Burundi cyangwa code civile uburenganzira bifitiye tureke kuraba amahanga niturabe twebwe nyene abarundi amatora nicyo kimenyetso cyerekana ko twebwe ari iby'abarundi. bamwe n'abandi bumvise ayo majambo y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye bavuga ko yakebuye abarundi kuva CNDD-FDD itunganya amatora ngo yagumye ikora ibishoboka byose ikayiba igamije kuzoshika ku ihangiro ry'uko uwo mugambwe usigara ari wonyene mu gihugu aho warishitse ko mu mwaka uheze 2025 wiha intebe zose mu bashinga amateka mu bakenguza amateka abasitanteri n'abajenama b'imitumba. abo banyagihugu bafatiye kuri ibyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye yashikirije igitega uyu munsi basaba abarundi gutahura ko nimba bipfuza demokrasi iha ijambo umunyagihugu bahaguruke bonyene bayihabuze ngo kuko yaramaze guhambwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo nibumve ko atabanyamahanga bazoza guhabuza iyo demokrasi abarundi bakeneye mu kibanza cy'abarundi. ibihugu vyateye imbere ntibihindagura indongozi kenshi. Perezida Ndayishimiye yabishikirije yerekana ko amafaranga akoreshwa mu matora akwiye gukoreshwa ibindi. Yaheraheje abwira abarundi kuguma binovora ako kantu ababwiye. nabajije umukuru w'umugwi ujeye gutegura amatora seni hanyuma ambwira ngo amahera ategekanijwe ngo habaye gusa gutora rimwe tudatoye kabiri ni miliyaridi zirenga 80. Nsasanditse miliyaridi 80 twoshobora kubaka mikomine yose indaro y'abanyeshuri kuri lycée communale. twoshobora ayo mahera tukayubakisha indaro kwikomine ayo mahera yose miliyaridi 80. mukamurumva iyo tuyajanye ku matora abera ku mutumba tuyajanye. none nk'ubu iyo twogira twese ko turi umutima n'inama turi kumwe tubavuga tuti ku mutumba niho dutorera nta mahera menshi akenewe tugata dufata ayo mahera twabijana mu matora tukubaka indaro y'abanyeshuri komine yose ikaronka nk'indaro y'abanyeshuri 1000. nta kintu cyo kwiyungura muri kazoza k'Uburundi cyo kwiyungura. dukwiye kuza turiyumvira cyane nasubiza amaso inyuma ndaraba ibihugu biteye imbere kuko ubu dukora kumbona kazoza turabiyo tuja. ibihugu byose byateye imbere nasanze ari ibihugu bikirirwa birasembagira iminsi yose. genda murabe igihe ibihugu byose turako biteye imbere byatereye imbere kera na demokrasi ntiyari bwaze harabami. ni murabe no muri Afrika igihugu bakirirwa barahindagura inzego uko bukeye uko bwije nico muza gusanga giteye imbere. mushake murabe haba mu karere iwacu musanga kiriko kiratera imbere. mushake murabe haba i Buraya habe hariya muri Aziya nivyo bihugu bitera imbere. ufata ayo mahera jewe ndayikenereye murumva nk'ubu mu mashure nimwiyumvire ibitabo biri mu miliyaridi 80 ingene bingana muvyiyumvire. mugabo handakazanye kugira ngo mukinovore.
ababikurikiranira hafi bamenyesha ko n'ivyo guha intebe zose umugambwe umwe CNDD-FDD Ndayishimiye ngo yatanguye abivuga mu mvugo ifobetse nk'uko nyene bamwe ngo ntibamenye hakiri kare aho abarundi bagiye gushika mu vy'intwaro bakangutse babonye bakubitiwe ku majwi bagenewe n'ubu ivyo yashikirije akanabwira abarundi ngo bavyinovore ngo nibatahure ko agiye kubandanya ikiringo ca kabiri kubandanya gushika ivy'ibiringo abikuye mu mategeko ngo yamara bizera ko abarundi batazoguma barorera kuko umuzo wa demokarasi mu Burundi wemewe habanje gusiga gatwe abarundi benshi b'inzirakarengane baretse Ndayishimiye akabandanya uwo mugambi wiwe ngo boba bahemukiye inzirakarengane zimaze gusesegwa amaraso. Abatoza ko ari babiri mu Kirundo bari mu gasho uwundi nawe ariko ararondegwa inyuma y'ubunyonyezi bwagaragaye ko bakora. Abo batoza kori bafashwe inyuma yo gusanga amahera batoza ashika kuri konte ya komine atandukanye n'amahera aba yanditse ku gapapuro ko muri banki gashikanwa mu gisata kijejwe ivy'ubutunzi muri komine. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Kirundo Suavisi Rukundo amenyesha ko kugira bimenyekane bagize amakenga ku kuntu amakori yinjira muri komine ari make ku buryo bahakwa kubura amahera bakoresha. Amenyesha ko ari naho bigiriye inama yo gukurikirana nimba amahera ashika kuri konte ya komine yobahuye n'ayanditse ku gapapuro buri mutoza ko rashikana mu gisata gijejwe ivy'ubutunzi. Muri ico gikorwa basanze abatoza ko ari batatu batanze udupapuro turiko amahera adahuye n'ayari ku gapapuro gasigara muri banki. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Kirundo akavuga ko inyuma yo gushira amahera kuri konti baca batwara akandi gapapuro katujuje gasa n'agasigaye muri banki akaba ariko baza gukoresha mu guhindura ibiharuro. Inyuma yo kubona ayo manyanga babiri bakaba barafashwe ubu bakaba bari mu minwe y'inyamiramabi kugira bakoregwe dosiye bashigwe imbere y'ubutungane. Uwundi nawe akaba ariko ararondegwa kuko amaze kumva ko ari ku rutonde yaciye anyegera. Bamwe mu banyakirundo bati wibuhetse ukaba uriko wigisha uwo uhetse kwiba. Abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ngo birirwa bariba izuba riva ntibahanwe ngo ntivyotangaza rero ko n'abanywanyi b'uyo mugambwe bitwa bato bato bandukirwa n'iyo ngeso mbi. Basaba abanyagihugu bose kuva hasi basezerere intwaro y'abanyonyezi. Ubuhinga bw'ivyuma babanza batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Mwanya w'ikiganiro iganuke kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 2022 ndamukiza 2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'amazaburi. Zaburi ya 2026 umurongo wa 5 no wa 6 gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu Gitegabiri. Inshuti bakunzi ba radio Haguruka turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana. Bamwe bose aho bari umwanya wose murimwo Imana ibane namwe kuko Imana yacu ni Imana ibera hose icyarimwe. Basokuru bayita nyamwambarizwa hose. Rero aho buri hose waba uri mu gihugu waba widegembya canke uri mu gasho waba uri mu gihugu canke uri hanze yacu aho hose Imana ibera hose icyarimwe irakumva. Aho uri hose waba uri mu bibazo waba uri mu ntambara waba uri mu ngorane hamagara Imana. Imana yabwiye Yeremiya ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Yeremiya 33:3. Rero Imana yacu ni Imana yumva kandi ni Imana yihamagaye yitaba. Muno munsi rero tugiye gusangira amajambo y'Imana dusoma muri Zaburi igice ca 26 turaza guhera ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 6. Zaburi igice ca 26 umurongo wa 5 dusome no wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ababiba barira bazokwimbura banezerewe, naho umuntu agenda arira ashoye imbuto azogarukana akanyamuneza azanye impambo ziwe z'ivyimbugwa. Imana yacu yagwa icubahiro. Bibiliya iriko iravuga ku bantu babiba
canke barima. Imana yacu yagwa icubahiro. Igihe cyo kuritera ikigeze aho hambere, iyo abantu batsimburira mu bigega, iyo irima rigeze canke iteragira rigeze, wasanga umuntu agiye mu kigega agasohora ibiharage canke agasohora imbuto, vya biharage ukabigosora, ugatora utwo bita udutogwa, akaba ari two duteka, maze ibindi ukaja kubiteragira. Imana utabare cane. Ugasanga umuntu ariye ibijumbo bitagira uduharage, kubera ibiharage yarafise agiye kubitera, kuko mu muco w'abarundi nta warya imbuto, baravuga ko cazire kazirizwa kurya imbuto. Rero umuntu agatubika umukanda avuga ati sinorya imbuto, ukagenda kubiba canke guteragira ushonje, ariko ageze kwimbura, iyo wimbuye wabimbura unezerewe. Imana utabare cane. Hari igihe rero waja kwimbura, wa wundi nawe atateragira canke atarima akarya imbuto, agaca aza kugusaba canke agira ishari. Ariho abarundi wasanga ariko barasekura, yavuga ngo nabirimye bambona nzobirya bansaba. Imana utabare cane. Rero n'amajambo twasomye muri no Zaburi 126 aravuga ngo ababibabarira bazokwimbura banezerewe. Naho umuntu agenda arira ashoye imbuto, azogarukana akanyamuneza azanye imbuto ziwe zivyimburwa. Imana utabare cane. Uno munsi ijambo ry'uno munsi canke iganuka ry'uno munsi rije kuri mwebwe muharanira ibyiza, abantu murazwi ishinga no guharanira agateka kazina muntu. Uno munsi hari abantu bapfunzwe bazira uguhagararira ukuri. Imana utabare cane. Bazira kugwanya ihohoterwa, bazira kugwanya bakaboko. Ugasanga abantu bariko baratotezwa kuko bashize ukuri ahabona. Hariho n'abicwa bazireze ko bavuze ibitagenda neza mu gihugu. Imana utabare cane. Ariko icyo umuntu abivye nico yimbura. Iyo ubivye vyiza umenye ko n'abana bawe bazobijyako. Imana utabare cane. Uno munsi abantu muri komanira ibyiza, muritwa abangu Burundi, muritwa inyanka Burundi, muritwa amazina atandukanye, ariko nagenda baremeshe ndababwirira ino jambo ryo mwiganuka ry'uno munsi ngo ababibabarira bazokwimbura banezerewe. Naho umuntu agenda arira ashoye imbuto, azogarukana akanyamuneza azanye impambo ziwe zivyimburwa. Imana itabare cane. Ntimucike intege rero, yemwe bantu muharanira ku gihugu cy'u Burundi cyosubira kuba mwiteka nitekane. Yemwe bantu mugwanira ku gihugu cy'u Burundi cyosubira kugira izina ryiza mu makungu. Yemwe bantu muragwishinga nuko abarundi n'abarundikazi bosubira gusenyera ku mugozi umwe, ataka mwana wa mama, atawanja wangura, atamacakubiri mu gihugu, umuntu wese akicira kizana, atabajijwe yavuka, atabajijwe ubwoko bwiwe, atabajijwe umugambwe wiwe, ariko umuntu wese akaronka ivyo afitiye uburenganzira. Wewe rero uri kurahanira ibyo bintu, wewe kurahanira neza y'igihugu, ndakubwiye ngo nawe uri kurabiba uba urira uzokwimbura unezerewe. Imana utabare cane. Ubugi kibi kizokwama ari kibi nibwo cyokorwa na benshi, ariko iciza kizokwama ari ciza nubwo bose bagitera umugongo. Rero ndakuremesheje nimucike intege. Yemwe bacamanza muhagararira ukuri, mukemera mugataramagara, mukavuga muti nubwo bimeze uko, nubwo ari telefone zawe hejuru zahamagaye, ndacije ukuraho kuri, ukemera ugataramagara, ntutinyire ubugingo bwawe. Ndagenda kubwira uno munsi uri kurabiba urira, ariko uzokwimbura unezerewe, kuko umuntu wese icyo umuntu abivye nico yimbura. Bantu muriko mu bibi muzokwimbura ibibi, bantu muriko mwimbura ivyiza. Nubwo uno munsi muriko murarira, ndabahumurije, ndababwiriye ngo uno munsi muriko murarira, ariko muzokwimbura ivyiza namwe munezerewe. Kandi ivyiza muriko murabiba uno munsi, ineza y'umuntu ntipfa, ivyiza umuntu akora ntibibora. Erega burya ukora ivyiza bikaguherekeza, wakora n'inabi nayo nyene ikaguherekeza. Imana utabare cane. Bantu muriko murakorera ivyiza abarundi n'abarundikazi, bantu muriko murakora ivyiza aho muherereye hose, mumenye ko ivyiza muriko murakora bizobagarukira. Kandi namwe bantu muriko murakora ibibi, bantu muriko muranyuruza abantu, nimurabire kuba bitangiye imbere, nimurabe ku bategetsi ba kera abagiye bakorera n'aba barundi ibyababayeko, ingene bahejeje, iherezo ryabo ryagenze gute. Nitwo kwigo turadondagura amazina, bamwe murabazi abagiye bahekura Burundi, abagiye bagirira nabo Burundi. Mbega mweho ivyanyu bizogenda gute? Erega ijambo ry'Imana riravuga ngo mpora kugabitanya abana, ndabahora kugabitanya ko base kugeza kurunganwa 100. Mwumva kugabitanya kwanyu muriko muragabitanya, Imana
muzoguhora ku bana banyu n'abuzukuru n'abuzukuruza ariko bantu uko murakora ivyiza Imana iravuga ngo kugera kurunganwa igihumbi ibwirira neza uruvyaro rwanyu rero mukora ivyiza ntimucobogore ijambo ratubwira ngo dukora ivyiza ntiducobogore yemwe bantu muri biba murira nimwihangane kuko iyimbura rirageze ukwimbura ivyo umuntu wese yabivye bigiye kugera kandi muzokwimbura munezerewe naho wogendurira usohoye imbuto uragarukana akanyamuneza uvuye kwimbura Imana yacu yagwe icubahiro uno munsi ndabizi neza ivyiza muriko murakora yemwe bantu mutabariza banyurujwe mumenye ko ivyiza muriko murakora muzobisanga imbere yemwe bantu muriko muratunga urutoki bitagenda neza mu gihugu kugira ngo turabe ko ari vyo hinduka mu gihugu kugira ngo turabe ko igihugu cosubira gutema amata n'ubuki aho umuntu aryama agasinzira atikanga uwo munyuruza aho udasubira kwikanga inzego z'igihugu aho gutikanga inzego za leta aho utabona umupolisi ngo wiruke ahubwo kera wabona umusirikare cyangwa umupolisi ukarema ukavuga uti ukiruhutsa ukabona ko atawuri bugire nabi ariko ubu uye byarahindutse hagemeza igihe byarahindutse harageze igihe rero kuba abategetsi batunganiriza bose ku mutegetsi atunganiriza bose nk'uko umugano dufike kwa gasore yabivuze ko hari hatsinze abarundi ariko uno munsi baravuga ngo abakeba mbega umukeba ninde utari mu mugambwe uwo mudasanga imugambwe mwita umukeba mbega n'umukeba wawe n'umukeba w'igihugu n'umukeba w'umugambwe mbega igihugu si igihugu dusangiye si impetso twasangijwe Imana utabare cyane si simbizo twashizwemwo si ingobyi dusangiye twese twahawe n'Imana mbega umwansi w'ingobyi yiwe yoba nde ntawe ariko Mana utabara Burundi ariko cyo nobabwira co yemwe bari kubaranira ivyiza nimuhumure nimukomere igihe kirageze ko ababiba barira bagiye gutangura kwimbura banezerewe nimwakira iganuke mu izina rya Yesu data turagushimiye ko igihe cyo kwimbura kubabivye barira igihe cyo kwimbura banezerewe kigeze harageze yuko abanyakibi bava ku ngoma harageze yuko manyisi n'ijuru abarundi bamaze igihe barira abatiharanira gateka na muntu baramaze igihe babibabarira bagihigwa bacugwa funi na buhoro ari harageze Mana ko nabo batangura kurya kuvyamwa vyeze kuvyiza bateragiye hanyuma abanyakibi nabo Mana ubagaburire kuvyamwa vyeze kubibi bakoreye abarundi n'abarundikazi kubibi bakoreye Burundi bakabuhekura ivyo bivyamwa vyeze kuvyo bibi bakoze niba biryo ubwabo n'abana babo ariko Mana nyinisi n'ijuru abazemera kwihana bagaca bugufi bagahinduka uri Imana y'imbabazi uri Imana igira neza uri Imana ihemba umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze natwe Mana nyinisi n'ijuru ugire neza abifuriza neza igihugu kandi abarajwe ishinga nuko igihugu cy'u Burundi cyosura kuba igihugu gitemba amata n'ubuki kigasabwira izina ryiza Mana nyinisi n'ijuru ubagirire neza natwe turabigushimiye ko mu Imana ikora ibirenze ibyo twasavye kuko zikwiye n'ibitubereye imizina rya Kristo dusenze amen. Mwebwe mwese mwariko muratwumviriza hano niho amakuru n'ikiganiro mwateguriwe bigarukiye ndabakengurukiye mwese ntibagiye bagenzanje bitanze kugira amakuru n'ikiganiro biboneke ntibagiye uri mu buhinga bw'ivyuma ariko atuma mvuga mu kanyumva ndabasezeye mwese ndabipfuriza kugira amahoro ava ku Mana Imana ibishatse naho buta